Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'imbonesha kure ya Hejuru TV. Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese hadukurikiye aherereye. Hari abaherereye mu Burundi ariho bari kutwumviriza bari, turabahaye kaze. Abari i Bujumbura, abari i Gitega, bari mu zindi ntara zigiye zitandukanye hirya no hino mu gihugu, turabakengurukiye cane kandi turabahaye kaze. Ntitwibagiye benshi badukurikiye bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, turazi ko namwe mutumviriza. Hari benshi badukurikira bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika, mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi benshi bari ku migabane ya kure nka Amerika, Canada, Uburaya, Aziya na Australia hamwe n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Muze gucikwa rero n'izi nkuru tugiye kubagezaho. Nkuko bimenyereye misi yose tubagezaho inkuru ziba zivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, bimenyesha makuru, bivuga mu gisata ca politike. Inkuru tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino, imyihwezo, ibiganiro hamwe n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Mu nkuru rero tuza kwibanda ko iya mbere nibabaje nkuko mwabibonye kuri titre ya makuru, nuko hari abarundi 8 amaze gupfira muri Afrika y'Epfo bagandaguwe. Cane cane mu gice ca Cape Town abarundi ntiborohewe, bafise ubwoba ndetse basigaye babaye ko bariko barashira hamwe interano zo guhamba bagenzi babo. Muri none rero bashinguye 3, mu ndwi yahera bari bashinguye 2, n'imiburiburi abarundi 8 barishwe kiringo c'ukwezi kumwe hagati ya Ntwara n'Indandamukiza. Ivyo vyose turaza kubigarukako nkuko muriko mubona n'ayo masanamu muri ekara zanyu, muraza kubona buri umwe wese muri abo 8. Muri ayo makuru rero tukaza kubabwira uko vyagenze n'ubwo urupfu rwiwe rwakozwe n'abagizi ba nabi. Turaza kubigarukako mwumvirize vyinshi bigiye bitandukanye. Turaza kandi kugaruka mu gisata c'ubutungane. Hari urubanza rwa Emilienne yagirije Patiri ko afata ku nguvu abanyeshure, urwo rwagenze rero navyo turaza kubigarukako. Emilienne Sibomana ni wa munyamabanga yagiriza umuyobozi w'ishure Kristo wa Padiri Laurent Ntakarutimana gufata ku nguvu abanyeshuri babigeme. Byose muri aya makuru turaza kubahereza ido n'ido yavyo. Turaza kandi kugaruka ku ubuzima bw'umunyapolitike Frederic Ngenzebuhoro yoba yarashengeye. Inkuru ikaba yaratangajwe ku munsi w'ejo, ndetse hari niyo twabagejeje kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Ese yarinde? Yoba yararanzwe niki mu buzima bwiwe? Navyo muri aya makuru turaza kubigarukako. I Bujumbura rero hari abatashe bifumbereje atagitoro baronse kubera amanyanga. Izo zose mu kanya gatoyi ni inkuru imwe ukwayo. Vyonda kuri subscribe ni munsi iyi video amanda y'ijambo Hejuru TV. Ivyonze ko coronka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere, kandi wanatanze n'intererano. Iyo ukoresha YouTube y'igifaransa vyonda handitse s'abonner, vyose bikora kimwe. Tubivuze mu buryo bw'imfunyafunya dutangura aya makuru. Abarundi 8 baramaze kugandagurwa mu kwezi kumwe muri Afrika y'Epfo. Abariko baraganagurwa cane n'abari mu gisagara ca Cape Town, bo batorohewe rero bakaba basigaye bariko barashira hamwe intererano zo guhamba bagenzi babo, ndetse mu bwoba bwinshi. Muri ndwi nk'uko twabivuga bashinguye 3, mu ndwi yahera bari bashinguye 2, n'imiburiburi abarundi 8 barishwe mu kiringo c'ukwezi kumwe hagati ya Ntwara n'Indandamukiza 2024. Hari abavuze ko abishwe bashobora kuba ari 9 muri ico kiringo gusa. Burundi rero bababajwe n'agacerere k'abategetsi b'u Burundi be n'abaserukira Burundi muri Afrika y'Epfo. Uko mubibona rero ku mafoto yabo muri ekara zabo, abo tumaze kumenya, iyo foto yanditseho rimwe ni ifoto ya mbere. N'umurundi yishwe ku wa kane uheze ku itariki ya 18 kwezi kwa kane 2024. Yarasiwe mu butike yakoreramwo. Izina ryewe rero ntiriramenyekana. Uwo mumenya rero yogira ico ashikiriza no muri commentaire. Turazi ko hari n'abandi benshi badukurikira bazinanye. Uwa kabiri ni iyo foto ya kabiri ni Frank Shima yishwe itariki ya 11 kwezi kwa kane 2024. Yarasiwe mu butike yakoreramwo. Frank Shima yavuka mu Kigwena mu ntara ya Rumonge, akaba agiye afise imyaka 26 gusa. Foto ya gatatu ni Elize Tuyisenge yishwe itariki y'indwi kwezi kwa kane 2024. Yarasiwe mu butike yakoreramwo.
Ifoto ya kane ni Paul Ndabahinyuye yishwe itariki 25 ukwezi kwa gatatu 2024, akaba yararasiwe mu ibutike yakoreramwo inyuma y'indwi zibiri atanguye akazi. Paul Ndabahinyuye yavuka mu Rumonge. Ifoto ya gatanu muri ko mubona muri ekara zanyu ni Vedaste Nkurunziza yarashwe itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu 2024 muri Salon de Coiffure yakoreramwo acacikana itariki ya 5 ukwezi kwa 4 2024. Ifoto ya gatandatu ni Adrien Nyandwi yishwe itariki ya 23 ukwezi kwa gatatu, akaba yararasiwe mu ibutike yakoreramwo. Adrien Nyandwi rero yava mu ntara ya Rumonge. Ifoto y'indwi ni Raymond Ndikumana yarashwe itariki ya 5 ukwezi kwa gatatu 2024 n'umurwi w'Abanya-Ethiopia. Raymond Ndikumana yavuka mu Ruziba. Ifoto rero mubona y'umunani Jean Claude Ndayishimiye yishwe itariki ya 5 ukwezi kwa gatatu 2024. Jean Claude akaba apfuye afise imyaka 20 gusa y'amavuka. Burindi wiganagurwa ry'abarundi baba muri Afrika y'Epfo rateye ubwoba. Leta y'u Burundi ntikwiriye no kwihoza aya magorwa y'abarundi, ngira ikwiriye no kuguma yintumiye. Kuri Hejuru TV turahojeje imiryango yaburiye ababo muri buno bwicanye bwakorewe abarundi benshi kandi mu gihe gito, naho n'abasigaye nabo bari muri Afrika y'Epfo bo bafise ubwoba cane cane mu gisagara ca Cape Town. Inkuru zivugwa mu gisata c'ubutungane, reka tubagezeho ingene urubanza rwa Emilienne yagereje padiri ko afata ku nguvu abanyeshuri uko rwagenze. Emilienne Sibomana n'umunyamabanga yagiriza umuyobozi w'ishure Kristo wa Padiri Laurent Ntakarutimana gufata ku nguvu abanyeshuri babigeme. Tariki ya 18 Ndamukiza 2024 niho yari kuburanishwa. Mwiburanishwa umumenyesha makuru wa Yaga, ico kinyamakuru twifashije inkuru yacu, vuga ko yarengukijwe imbere nyuma yuko uburanira umuyobozi asaba ko umumenyesha makuru asohorwa. Nido rero yuko inkuru yose yagenze nuko sentare isubiramwo imanza y'Igitega ishashe. Umushingamanza mukuru w'Isasa akiriko aravuga uburanira umuyobozi yarasavye ko basohora umunyamakuru wa Yaga ngo kuko ibinyamakuru bimwe bimwe biracafuriza umukiriya. Uwo mushingamanza rero yaciye ahamagaza umenyesha makuru haja hamwe n'abagirizwa, niko kumubaza igituma ari aho. Ayishura ati naje kumviriza urubanza. Amubaza ko yabisabiye uruhusha. Umenyesha makuru yishura ko isasa ry'urwo rubanza ryugururiwe bose. Anyuzwe n'inyishu umumenyesha makuru amuhaye, niko kwishura. Umwe yasaba ko asohorwa ati iyo hari ukeneye ko urubanza ruburanishwa mu mwiherero arabisaba. Mu kanya gato urongoye intahe yabajije abashingwamanza ba Emilienne nimba hari ivyabona bikenewe. Mari ziba ziradutse hagati y'abashingwamanza ingene haronderwa ivyabona bindi bitigeze bizanwa kuva mu ntango. Iburanishwa ntiryarengeje iminota 30. Tubibutse ko muri sentare nkuru y'igihugu Emilienne yari yarushijwe acirwa umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu miliyoni 5. Biri mu nkuru rero twanabagejeje ko sentare isubiramwo imanza yaciye yungururiza iburanishwa rya Emilienne kw'igenekerezo rya 13 Ruheshi 2024 ngo kugira ihe umwanya uwamwitwariye azane ivyabona bitari bwaboneke. Reka muri aya makuru kandi tugaruke ku buzima bw'umunyapolitike Frederic Ngenzubuhoro. Yari yaryamiye ukuboko kw'abagabo itariki ya 19 Ndamukiza 2024. Yavutse itariki ya 2 Ndamukiza mu 1952. Yari yujuje n'imyaka 72 y'amavuka. Yagiye arazezwa amabanga akomeye harimo kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Bimwe rero mu vyamuranze n'umuntu yakunda ibijanye n'imico n'akaranga vy'abarundi. Hari mu ncabwenge za mbere zanditse igitabo mu Kirundi. Igitabo ciwe yacise Igiti cokura cokweza. Niwe yanatanguje radio y'imico kama Radio Culture, yabaye radio ya kabiri yigenga mu Burundi. Uwo munyapolitike yatanguye kuzezwa amabanga akomeye mu gihugu kuva mu 1987, aho yabaye umushikiranganje incuro irenga imwe muri Nzero 2002 gushika muri Munyonyo 2004. Frederic Ngenzubuhoro yarabaye icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka kuva muri Munyonyo
2004 gushika muri Myandagaro 2005 naho yari icegera c'umukuru w'igihugu. Yaranabaye kandi mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko EAR kuva muri Ruheshi 2012 gushika muri Ruheshi 2017. Ivyo rero akaba ari vyo twari twabateguriye mu ncamake ku vyaranze ubuzima bwa Frederic Ngenzubuhoro yabaye icegera c'umukuru w'igihugu. Mu ntara ya Bujumbura hari abatashe bifumbereje ata gitoro baronse kubera amanyanga. Abanyagihugu bari batondeye igitoro kuri station Mogas iri aho benshi bita kuri face à face hagati mu gisagara ca Bujumbura, bavuga ko batashe bataronse igitoro, bari batondeye kuva mu gatondo ka kare, bagiriza abapolisi bari bacongereye itango ryacu ko bakora amanyanga bagaha igitoro batatonze kubera igiturire n'ikimenyane. Tumenyeshe ko ico gitoro cari cabonetse ejo hahise mw'ijoro, ariko ubu nyene abanyagihugu babwiye ko giheze batashe uko baje. Abanyagihugu rero bakaba basaba ababijejwe ko ico gitoro kibonetse cotangwa hakurikije amategeko ntihagire uwurenganwa. Nimwe rero mu gihugu cose havugwa ubukene bw'ibitoro no kwiyunguruza bikaba ari ikibazo gitoroshe, haba hagati mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu mu bice bigiye bitandukanye. Ikinyamakuru SOS Media Burundi naco candika inkuru zigiye zitandukanye, coba canditse ingene Ingozi hari kuba intererano yo ku nguvu y'amatora yimirije. Bw'amasoko y'ico kinyamakuru mu ntara ya Ngozi muri Aroko bw'Uburundi, abarongoye amakaritsiye n'imitumba bariko barahimiriza abanyagihugu gutanga intererano amatora yimirije. Umuntu wese afise imyaka yo gutora bw'abashinga intahe ngategerezwa gutanga amafaranga 200 n'imiburiburi ku bantu bitwa ko bakenye n'ayarenga ku bandi. Ibiheruka rero vyabereye muri karitsiye Kinyami muri zone na komine Ngozi. Urongoye karitsiye Nestor yabwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi ko umuntu wese afise imyaka yo gutora ategerezwa guterera amafaranga 200, nimba umuryango urimwo abantu runaka bageze gutora ategerezwa kurwiza n'ico gitigiri. Niko vyiganwa n'umwe banywanyi b'umuganga uri ku butegetsi inyuma y'ibikorwa rusange vyo kuwa gatandatu uheze. Abataratanga iyo ntererano ntibazoronka impapuro zitangwa muri komine. Mu masoko y'iyo nkuru akavuga ko abatemera gutanga izo ntererano z'amatora zohanishwa kudahabwa impapuro zo mu ntwaro zitangirwa kuri komine. Umukuru wa karitsiye n'urongoye imbonerakure bona abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD muri karitsiye yacu yatumenyesheje ko ata rupapuro na rumwe rwo mu ntwaro ruzohabwa banse gutanga iyo ntererano ku nguvu. Niko ayo masoko abandanya. Kugira ngo rero zironke zokwerekanwa agapapuro kemeza ko umuntu yatanze iyo ntererano, niko umunyagihugu yemeza. Izo ntererano ngo zitegekwa n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD n'intwaro muri ico gice. Amasoko rero yegereye umugambwe uri ku butegetsi atomora ko itozwa ry'amafaranga ritegerezwa gutunganwa mu makomine yose y'intara ya Ngozi. Ngo ni itegeko twahawe n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi. Abanyagihugu bato bato bategerezwa gutanga amafaranga 200, ariko abadandaza n'abakozi ba leta bategerezwa gutanga yarenga. Abakozi ba leta bato bato batagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bategerezwa gutanga yatari munsi y'ibihumbi 200, kandi baterere bivanye n'ibibanza barimo. Niko abanyagihugu baho basiguriye ico kimenyesha amakuru SOS Media Burundi. Udutomore ko ivyo bikorwa mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe yavuze ko intererano z'amatora ari ku bushake, kuko uburyo bugenewe buhari amatora kandi bukwiye ku buryo atamfashanyo hanze ikenewe. Nagiye rero bakiyamiriza inyifato y'indongozi za CNDD-FDD zibandanya zibanunuza kandi bari mu bukene budasanzwe bunagaragarira buri wese. Banywanyi b'iyimbonesha kuri Hejuru TV turabakengurukiye cyane ko mwabanye natwe muri aya makuru. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere ku ngingo zigiye zitandukanye. Hari babivugwa muri politike, hagati y'akazina muntu, ubutungane, imibano, ibitangazwa mu bimenyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo byose turabirondera tukabategurira ko inkuru zigiye zitandukanye nk'uko mudahwema kutwumviriza. Imana ibahezagire, turabakengurukiye.